umuntu iyo akundanye n'undi hatagize ikintu kiza kubacana mu ntiyaba bakundanye. None mva nawe utabigizemo uruhara. Ndazi ruri kuri rukwinkwiri, ndazi kuri inyoni atacu ufise. Singwari nyabaki ufikazo nyabaki iyo niga reka shani ndashonje umusi cyamenye na job naronse niyo mpamvu mbona ningaha uca wicara ngaha uca wicurikira uko kose urashingira gutendera gashi wabuze n'umuntu usaba igihumbi arenganye ngaha ukamubwira ati ni igihumbi ndagusabye ndashonje uje kurya wese gace yasaba akayaguha ubu nindi ugisaba amahera acayaguha ega nose sico kintu ahubwo niga wewe nimba ugifise umutima gw'imici gw'ibuyuye apana avuga ati mwana wasabande kuko ubu abantu bose barahindutse kigumya cyo nogo ko ndakiguhaye usanga uri muri babandi bahaye amahera umuntu abahaye amahera bacagenda kunywa urumuri ahubwo busabyiza uwoza tukajana nagucisha muri restaurant hanyuma je nkabandanya ko je ngiye kujya akazi ko ndihura ndumva none ukuri niga man tugendera je narumoginwa rero Zero moginwa kuri ibintu nk'ibyo nabyo bizana. Tugenda kugura heza njya muri restaurant tugenda. Ndagushimiye cyane kuri ibintu nkoreye. Ko je ubuzima je narimbaye ngo ubuzima bw'ubutomboza ihuru. Nyamwe nyine bavuga ati avuka yindi manuki. Rero daraba nkagenda ugasanga aho bunyiriye ko ntiho ndara n'ubu kwenda kubiza ukuri n'ubu wasiga ngaha kandi yanuza kuja kweze naho ebana gusa kweri ndagushimiye ivyo wakoze kandi uzogumana uwo mutima nyene kuko uwo mutima ufise baki n'abandi uzoja kujya no kunanje babiri naco mfize no gushimira kuko amajambo ni makene mugabo ndagifise no kigura mugabo wapi nyine nakundi twese turamaji ama ichambere kwanza pole sana kwa ubuzima bwayemo n'ikindi si bantu bose bo ngaha kuri iyi si afise umutima n'ubwenge gutaha sibyo ama kindi gusa ndakwemereye cyoco cyambere gweri isano no munota no munsi je nawe turabaye abagenzi wabyumvise turabaye abagenzi wo mbonye ufatira nka mukuru wawe nenda kongera gufata na mutonyi wawe sibyo hanyuma ikindi naco ndakwemereye sibyo icyo uzobona ukeneye sibyo cyangwa ushaka kugira uzombwire nangora nzobigufashamo yewe numva ko bavuga ati avoka y'imbi manuka ihiye nivyo nyene vuga ari byimbi Imana irara ibicumbye ndabizi
biga niyo mpamvu nyine mba numva nyine ayo witwana kugira nyina gutanga mwijuru ugasanga imana imedoti ndi yagufashije zo kubizira naje amagenda gutanze nawe oya nyine nawo byo wari byiza naho nazi je ngo ndasiganga bona kare bavuga ngo intwari n'iziramba rega kabi naho kaje nabyutse twese tuzodugana mwijuru naje sinokwemera ko ndagusiga oya umugore wanje rero baje kuvuga uko rero numva kuri umuntu wabaye umugenzi wawe ase nyine ndagushimiye ibyo ubuzima bwanjye nubwo warumbagije izina ryanje nitwa je nawandi ubwenge wawe kwa numva norimenya gute ari ubwa mbere twari tuhuye je nitwa Sahil numvugije amarina rose ndakwegeye genda kubwira ikintu kimwe navuye usaka story gato cyanje ariko ku rukundo gato ya gusa aga story ntabwo ari ku rukundo sinamwe karababaza nafise umudemu dukundanye kandi turakuranye kari cyane gose sindakunda yo kumva story tw'urukundo ariko gusa ingorane yiri tumukunda turi babiri muri babiri sibyo kuvuga ndacazi guho urumva umudemu wanje je vraiment nari nzuka yije nyine ndamukunda kumbe ari n'abandi bo bamuraba bakamwifuza nuko nyine ngakwisima umuntu arikuriza abandi bagatwara jewe rero byari muri iyo minsi iheze nigire nyine muvyo wanje cadura n'urutife rura rufise ibyanwa ntazi gwirabura rubi yari ubwashyize mu ayo nagari n'abantu batiraba no gukurikira giye mudemu nkurikira nubwo rugabo rero rufise ibyanwa gwirabura kashona yego kakurikira mudemu giye nkurikira urumva ko iyo bariko arankoro urumva rero nabwo rero uvuye muri sport urumuka n'amayaje tumara uramamagaye wese ndakangu yekurura rutanga kumbwira ibintu byinshi ngo urumva ujya mudemu wanje ntabwo mudemu wawe waje ndagufitiye ko ajya mudemu wanje yitwa Nadine aya nawe umise byura wewe ibintu byose ni kumva gusa yana kintu urumva cyo tumwe Nadine wawe ujya nyene ujya mudemu nyene Nadine tubwe nawuzi ndabata tuye n'umusheri wanje kandi rero muri kazoza nazombera umugore cyabona urashavuye urabyimbye eko namuna nabone mengo no gashobora ariko umutima yakufise ubwoba cyamura gusaba tangwe ruransugume nakangu yabani cyambara bibaye serie rumaye ni kofi turafata turagwana ariko baragutabiye vugisha kuri mbagora gutabuye vugisha ukuri moho sha kakwibeshera gwarankubise mama aje gwarankubise ndabizi gusa ngo nabona mbego natugufi natugumbise ayo usanye naruhakije iyo rutiruka nanye nagwica ago wigwa ari kukwica ngira wirutse byene kwica gusa niga kweri je ukubibazo tuzoba turi hafi je tuzopambana burungu na ruzoza wewe tuzorukubikira rimwe none nawe tatuguvuda ufise twese ngo tunenga turi baya ico kimwe nico bawe hama rero wa muntu wanuma sibyo muronde ndamubura gusa ariko cyo niyumviriye wewe urafise ikimenyezo cyonyereka uyo muntu wariwe cyangwa wotwo uragifise hamwe no mufata washambye ana ngatenda kimwereka byawe ikintu gihari bishiremo ingovu ugerageza uburyo bwose ushobora kumuronka kubera yuko hari ibyo bintu bantwaye harimo ibintu bikomeye harimo amadokima y'abandi kandi harimo n'ibintu bivara amafaranga menshi rero umfashije ukamunshakira byumfasha cyane kandi noze gushimira gusa ingorane yiri kimenyezo nico gikenewe cyane cyo gikenewe okay ntacyo reka rero ndakwereke nzogerageza uburyo ndondera ico kimenyetso
hama nawe ushiremo inguvu ushaka uburyo wo mondonera igihe wafashije ukamunshakira no kuri nzogushimira kandi cyane urumva rero ahubwo wewe genda rero kirubura kironde ntajya singerageza gusa kurondera ariko gusa sinibaza ko no mubona atakimenyeza gihari rero genda ukirondere kawo kakibona uzucumbwira kuri by phone sibyo sawa kandi urapotse no kunyitaba kubera sinarinze kunyitaba bivanye n'ukuntu nyene wambwiye ngo sinzoze ngo ndakurondera cyane nibiki oya ivyo genda umuntu wawe nuzi ko nakubwiye kuri ko mtu wangu niyase wewe tuzosubira sibyo ariya wala yituma nakubwira yuko nkunda kwicara hajya ahantu kubera hari akantu natakaje sinzi ko akantu wari umbonana ukuboko nakunda kwambara nakunda kureba cyane sinzi ko wari ukabona kakana akunda kwambara kuboko kajya nyene kajya mpora ndakabona ndakakubona kajya rero byarashitse ndiko ndatembera hajya ahantu karanakaranye kandi ndagakunda cyane ndagakeneye cyane niyo mpamvu nkunda kwicisha hajya kugira ndabe ko nukabona none gasabi niho batuma umuca hajya ahantu iminsi yose vrema ubwo mukiyumvira kuko ndagakunda niko kahora kama umunezero kuravye ko jeta munezero n'umwe mfise rero kajya niko nahora ndaba nkumva ndaryohe none gasabi uri kurangira ko kajya akantu ariko gatuma vrema ariko gatuma unezerwa imbariki mazi vrema n'ubu kavuze cyane ubwo mbabaye ko cyane agakumbura nikajya akantu niki kuri wewe no gusigurira byinshi gusa no bigusigurira iyo nakabonye muri uyu mwanya nta mpamvu yo kukavuga ko bikagusa tuvuga ibindi ubwo n'ubundi ni kari buboneke cyane nimba ari kari akantu vrema gatuma uguma wica hajya iminsi yose nta kibazo reka nzogufasha ukarondera kizere ko kazoboneka ni nayo mpamvu nanje nashaka ko tuba bagenzi kuko nari mbonye umengo hajya ahantu wari uhamenyereye hajya ahantu ndahamenyereye cyane ndakunda kuhaca ngiye muri sport ndakunda kuhaca kenshi cyane ntumvira none uyu mwana aguma yicaye hano hantu ahakeneye iki imeze gute kandi kenshi nakunda kubona uri mu bibazo uguma wimvira niyo mpamvu nahisemo kukwegera ndakubaza uri kurahakora ariko nimba ari ako kantu reka tukarondera tuzire ko kazoboneka amahoro aboneke utekane muri wewe twizere ko azoboneka sawa nangora ndabyizeye Begura urazi yaba kwanza wigenga onaka ntabwo rero ari umudemu nagira ndonde umudemu wagote umudemu nyine w'umugenzi nyene ko yari yambwiye ko ankeneye cyane ambwiye ko nza kumufona n'andi masaha akaniko mbonye umengo akanya ndi fise umwanya ndamufonere rero burya tuzadusange ngahe Misero wewe ikintu nakubwiye icyo cyakindi nyene wo duhava wisamburira n'ubundi nawe umuvuga ati none wo aba bakobwa gumuhamagarira oya so n'umugenzi gusa muri amanuza tundi nibisanzwe nyene okay kana mutegere nangora ndabona mu telefone chumubona unashaka cyane mukomera ko nawe nacyabaye yaje nabwiye nkomere komere wewe abademu nabaguhombezanya gusa niyo mfise urafise ubwo yo ufise amafaranga nashaka allo nashaka usangiye kuri barabara anyine imbere yo muhira gato oya we ingo gusaje cyane nakubona vuba ko muri akanya ndose umwanya rero wo gutelefone tuvugane bya bintu bashaka kumbwira kandi nyaruke none nyaruke ndi kubona umugenzi nyene ariko wagoye nyaruke ndi mugenzi twika okay gusa we nyaruke ko mfise umwanya muto okay sawa nyaruke
Wayinde cy'umuntu arambwiye ko atatubina yabyo ko none yarashise ngo yarageze aho nyine imbere nyine sindakeneye kumubona kweli ukeneye kumubona wambwiye ati ngo nawe ushaka gasha wowe wumva oya none kubona umuntu ari nakimwe nacabaye vraiment umugenzi nyene nikundira twibine nambwiye ibintu byiwe byose arikura n'ibintu mbese oya ntabwo ndagerageza ko kweli washize sinzi ujya mu twagiye ubu nyene twari turi kumwe ubu nyene noneho namwumvise ku phone namwumvise kuri telefone nje niyo nshangaye mbonye uri wenyene cyane sinzagiye ubu nyene hano yari yicaye niho twari turavuga ari we none shika namuza no ujya mutipi yarambaje nakanda musature no tufatira kuri jewe no cyo nciri muzina ari ingene zimvyi yazimvye si desa ngaha mu isoko mu Kamenge man iyi you need des sanfra ibintu byarazimbutse oya siko sajyaho ndabizi ko atari wowe wigurira impuzu sha niyo mpamvu ibyo bivuga uhoro zengorira nawe kimwe gusa yatabashiri bawe ujya mutipi agenda musature aje kunyiba telefone man no wagomwe kwita no telefone niyo cyo tuma usatura umuntu telefone afu mureke gusa kagenda niba agaciro ka phone ya ndakaza ariko gusa ucusanga ari bandi bashonje ucumureka gusa kagenda urazomuhagwa we rero jino ko gusa nyine je n'umunzanira ariko nce ndamuwajya Rwanda agenda shimire sheri wawe sino nari kumwica pe nashimire kume we agwo usanga ari akana nashimire sheri waje baje we waje wanje turabiheba ko baje sheri wanje ego ma rega mano goma mbonekane nk'umugome imbere y'umuntu nyene w'umwigeme Ega bigeme n'amashugo yacu bro natwe dukura amanyanga mbere yaho tugomba kwigira abantu bera bro amanga cyo ni cyashanda ama Mercure imba icyo nagwamagara inganya mukuru si bazi ko nakubwiye bijya mu demo mujama wanje kuntu bamwivye uravyibuka nyene okay byo byagenze kugira ibintu byo washwe kubibona cyemeze oya navyo nigeze mbona kandi mpamvu nagwamagara ingato tukivugane urabona rero yamudemo ya begi bamwivye cyane irimo amadokima yo gukata kandi arinze ayibura ya begi n'akazi k'ikirana ukimaze kukazi yaraje namwe mbere ko nzomufasha asije ko nzobibona ari yarabimbwiye cyangwa ati no nakwibye umuntu yo mubona gute sibyo cyitwaza ciza cyane ariko namubwiye ati nawe genda urondere ikimenyetso cyo nyemeza hasi ujya muntu yakwibye icyo kimenyetso nakibonye naco namufata ariko yazindwi yose icyo kimenyetso arakiguhaye cyane bimeze gute nawe nyabaye umwana w'ikigaba yarakirondera yaragamburuse yarakironka kimeze gute nimba ugifise aragenda bikoreye aho usanga kwagusamara kwa wagitaya andakuze yaje kusana gikora urakabona yaronse yamukipe ngo umusani ari gusa amufashe ukuboko agica mwambura niyo mpamvu rero nagwamagaye wewe umfashemo ko n'uri umugenzi ufise basha mbona yo mfasha amataho none bro yakubwiye ko iri zina mbona ngaha ni izina ry'uwo muhungu canke bimeze gute oya Jonah Jones ko none nabyaza sinzi iryo zina ko ari giwiwe sinzi ko ari yako ndibaza ko ari giwiwe no kwambara ikintu cy'izina atari gwawe ariko iri zina naho ryo bari gwiwe iri zina ari populaire cyane abahungu bitwa uku ni benshi cyane je ndabona kumenga kino kimenyetso acha kizodofasha kuko oya sabu dusanga dufasha ubutari we bro bizameze na sibyo
Yapfa kuvuga wenda gusabye umfashe gusa. Oya Yesu tuzomubona. nanje ndashaka kugufasha mbwa kino iri zina ry'uwo muntu riri populaire cyane. Bivuze n'uyu muntu ata foto dufise yiwe. Tuzofata utari we. Nacho tuzotragenda dufata tumutubaza. Wewe witwa ubunaka. ndabona mukeneye ubufasha